double favor without limits. Gian Films, Good News Films, double favor without limits. Simabuguwa icho wabubikije simabuguwa icho wabubikije ubikije neza uyiguhana inyungu. Oh, thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father God, for this great morning. Oh. Yes, my lovely Tati. Good morning. I'm good. How was your night? Yes, mine was good as well. I thank God. Sha nakagripe nyene kamfashe ariko nibisanzwe birahera. Gute none? Ariko umengo ntumeze neza. Oh. Ndi Gitega kubera kirya kibazo ca Remi na Egide naduze ino kugira ngo ndabe ico umuntu yokora. Tati kumengo riko gutera ubwoba. Mva nkubwire jewe rero nize kwakira iby'ubuzima bumpaye kandi igihe cose namanizera yuko Imana iri au control y'ibintu byose. Ubwo rero nawe reka guhangayika biragenda neza. What? Muza gushika mwijoro? Karibu cane. None ivyo urinda kumbaza? I must negerezwa kuhaba. Ahubwo umubaze ko numva gumuhindagurika umwanya umwe ukamenya uraryohewe undi mwanya nkumva umenga wahindutse niki. Umva nkubwira ikintu kimwe sheri, jewe nize kwakira ikintu cose ubuzima bunzaniye kandi namanizera yuko Imana iri au control. Rero ntugire ubwoba, ibi byose ndazi yuko bizogenda neza. We none ivyo nibisanzwe, none niwashika ntitwicara tukaganira tukabivuganako tukarondera inyishu hamwe. Nukuruke guhangayika sheri, nibisanzwe. Cenza kurara manutse. Erega nta vyatari. Okay. Merci beaucoup. Hanyuma muze kugira urugendo rwiza, Imana ibazigame, muze gushika amahoro. Mama umuramutse? Okay, thank you so much. Have a good day. I love you too. Okay, thank you. So bye.
burya urazi ico izina diva risobanura iya papa ntajuze olala kuko narindi imyaka yose diva bisigura ngo une personne aimée et admirée umuntu akunzwe kandi yipfuzwa ashimwa n'abantu bose kandi rero ni kuri nari kwisa naryumviriye kuko waje ndakwindira imyaka myinshi ndari kwita naryumviriye kandi ni kuri bravo ma fille oh wow papa nongeye ukunda akazina kanje vraiment urazi ko ndagukunda wow uri umusirimu bwiza hiye papa niwe papa wanje ubundi uratwika twarihaye ijambo hari mu vyakukunda kwita neza rero uko witwa ni kuri rero naguhamagariye batwo dufite urubanza rukomeye urubanza rwo kwakira King Sabas mu muryango hanyuma iminsi utaruhari habaye byinshi mu muryango tuja mu ntambara itandukanye igutemera King baragumuka mama barabagumura ariko biri ku rutonde kuko yaranditswe ubu unye nuwahajya icyongereye nta cyo azotugoza kuko ntazo kuba harya kuko dushaka tumwakire mu muryango sibyo rero cyangwa usaba ikintu kiba mukobwa wanje nkunda ndazi kuri imfura uri responsable uri autorité uri ordonné ndagomba ko uyu munsi ubinyereka batse bawe naho bagomba kubikoroga wowe wabitumbeje ntangorane alors baze ko umukobwa responsable ordonné discipliné vraiment ndagomba ko uyu munsi King Sabas agiye umunezero wundi kwa mu muryango ko yararushe cyane yaragize ibikomere byinshi urabizi akeneye kubona ko agize integration mu muryango neza rero we witeho iby'urutonde byo mu gikoni ibyo kusha mu isuku jewe le finance no gikibazo baje nabo naho bogumuka uzashaka umurongo kandi noneho ndahari zoba turi dukwiye papa ibyo bindekera nzobikurikirana neza bari umuntu abanje nzobashira ku murongo sikazima naje ntugire ikibazo King Sabas nawe tuzomwakira neza ntugire ikibazo tuzomuhakeye hamwe yishimye rero ntugire ikibazo ibyo nzobikurikirana nk'imfura nyene nakongira kabiru none pizza yanje kidashika ipiza iraza hajya iyo bativyo bategura neza ngahanda bazi ntibari la gusa bari bashaka gukora byiza tugasome kweli Bujyasira nubwo ni warambiwe jewe kuri kose nkaba ndarambikwa none burya ubona hari umwanya munini tuhamaze oya si munini cyane mugabo burya urindiriye umuntu ukunda bisaba yuko wacu umubona kandi urabye umwanya tuhamaze burya si munini ugaca uraba n'urugendo iyaza ava i Bujumbura ni runini noneho ubona wicaye mu modoka ko uruha burya ntiyaraye i Bujumbura burya yaraye ino yaciye ambwira ngo duhurire ngaha kuri bar ku Ngoma aho uri mukuri yaraye yego yaraye ino oya hoho reka tureme yego nukuri yo bashe muga rero ukuntu ameze n'umuntu w'urukundo nk'ubu yafatiriwe n'abantu ahuye n'umuntu aragumya ahura n'uwundi akagumya ahura n'uwundi akagumya n'umwanya ugasanga wamurenganye ntakabone hoho bamwe baseka bamwe bagenda n'ubumuga urumva aca hagarara agakora yo ujya Imana imuhezagire n'ukuri oyo birengagiza n'umuntu w'urukundo Imana imuhezagire n'ukuri sha burya rero Patricia wewe wari umuzi imico yiwe
Patricia n'ukuri Patricia yarahomvye atabonye ibigero vya finira yego shano ukuri burya Patricia yari umugenzi wanje yari umunyamahoro n'ukuri yarapfuye na jewe ndababara burya iyo mbonye finire ndamubonamo urukundo rwa Patricia burya Patricia na jewe kara kadasohoka burya na je ndababaye n'ukuri kandi burya urupfu ni rubi kandi n'ukuri rurarya n'ukuri ariko mugabo twese niyo nzira n'ukuri Imana iguhe kwihangana n'ukuri ego n'ukuri nico ndagusabiye hanyuma munyihanganire natevye hari utuntu nari nkiriko ndatunganya ariko kandi ndabona mwaka miji reka agire utwakira Allo Kenny Clever ndi serieux nkeneye ubufasha bwawe icyo nkeneye shaka unyereka aho ivaba cyangwa aho akorera cyangwa ahantu ukunda gutemberera Clever burya iyo ushatse kugwana n'umwanzi ubanza kumenya uwo mwanzi ninde n'inguvu afise ibyo ndagusabye ni ivyo nyene Kenny nigi gutariko ratahora jewe na grand frère twabonanye dutevye kuri ivyo ni mpaka nzogwanirira umunezero wiwe okay urakoze hanyuma rero nari ndabakumbuye cyane ndanezerewe gusubira kubabona ariko nubwo nabahishije ikingenza ewe nta makuru meza mfise ibintu byarabaye nabi ico novuga byarayangaye ubu tuvugana Remi na Egide bari mu gasho kumbe kino gihe cyose twari tumaze Remi na Egide kumbe ngo bakora urudandazwa rwa magendo bagakorana n'umugabo umwe aba mu Rwanda ariko asanzwe afise n'inzu hani Bujumbura niba ari boss wabo rero sinzi ibintu bakoze ngo bahombesheje amafaranga atagira uko angana aha rero ndahangayitse umutima urababaye nabuza yo nshira nayo mira nabuze ico mfata nico ndeka naherewe navuze ati nzino nkuru sinozigumizamwe reka nze ndababwire n'imiburiburi tufashanye kubasengera ariko kandi kuko ubu tuvugana bari mu gasho kandi dosiye yabikara mu kibandanije ni mu mpimba direct bazoca binjira mu mpimba gerageza mu mbwire bizogenda gute bose nibahera mu mpimba aha tuvugana nabuze aho nshira nayo mira nabuze ico mfata nico ndeka kuko turavye nabi ino dosiye irakomeye cyane n'ukuntu nabonye uwo muntu akaze nibyo nabonye uwo muntu yangiriye nibyo yambwiye ndabona yuko amaherezo ya Remi na Egide agiye kuba mabi aba bantu si mu gasho gasanzwe aba no mu mpimba barinjiranye rero navuze ati sinoguma
navuze ati sinotekana reka nze ndababwire n'imiburiburi dufashanye kubasengera ariko kandi twiyumvire n'icokogwa ko dufise n'amahigwe base akaba ari na rirya tongo ariko rirya tongo nta rico ryofasha kuko iryo deni ayo mafaranga bagirizwa ni menshi cyane kubyo naho tworya rirya tongo byose ayo mafaranga tubakura mu gasho none turakora iki mukama w'ikigo finire hewe ugomba wigira Kristo yabambiwe abantu Imana iratwishyura nawe ukaranda imitsi umviriza ndakubarire reka bahanwe uribuka ibibi bagukoreye wewe uravyibuka bagukubita bakuvumbagaza bakora amabi yose bashaka ndakubarire reka bahanwe Sami wanje wenyene yapfuye kubera abo yo mwigumira muhira mukigumiraho mwari gufungura ariko urazi ko aribo babangaje hewe imbabaro nke nk'ububuze umugabo wa nyina reka bakome jewe mbere yo mbu mucyamanza sinarinda no kubacisha kwikomine mu busho buto nadimburira yo mu mpimba bakabona ibara izo ni ingaruka uyu muvyeyi ntarira busema afinire nukuri byavuga nivyo ubwo byukuri uravye bajya bahunga amagorwa baguteye bakakuburabuza bakakubuza itiro ahubwo reka dutambe kwa Marika reka dutambe iyi ni nyishu ntuzewe ubwa mbere na mbere ahubwo bibagira ningoga ubwo Patricia ubwo bibutse nk'indahiro yari yabarahije gafinire nukuri kutagabanije akabarahiza ko batazohemuka nabo bakavyemera nk'ibicucu hewe none ubwo gafinire erega hariho waciye umugani ngo isazi yisema ihagarara ku murundi w'isake kuko iwe uhagazeko isake cidoma isazi kabipfuye erega kandi ifinire nifuku yisema ihagarara ku mushibuka uri kunyumva aha rero twari tukuye gutamba erega hajya finire burya nico taramenya hajya banyereye kwisezerano baribagiye indahiro barahijwe na Patricia barayihemukako none bakaja ngaho bakivugisha ngo turagowe mu misi heze ngo turagowe ngo Patricia ngo tubona tuzukiye ngo dukubita ngo turabuza amahoro ubu rero ico bigiye gukora yo ubu rero Patricia ni hakibakubita sawa sawa abakubitira hatabona abakubitira mu gasho ataho basaganiriza umengo nabatekeye mwigunira ucubibona nyene hewe ubu rero reka bayabone ubuzima buguha ico wabubikije izo ni ingaruka reka mwe hari ikintu mutazi bugikosa ntirikosozwe irindi mviriza abashanda babwire nivyo ndazi yuko ubuzima buguha ico wabubikije birashoboka ivyo barimo ni ingaruka z'ivyo bakoze ariko uko biri kose jewe nibaja mu mpimba nta kintu na kimwe nunguka kandi nubu atariyo bari nta kintu na kimwe nari bwahombe rero ntitukanezererwe ibibi bibaye ku bandi kuko nta nyungu twebwe bidusigira iciza nuko Imana yo bababarira nkuko nanje nabababariye hanyuma bakabandanya n'ubuzima bibaye ngombwa bakagira n'ubuzima bwiza erega hakubiba imbuto mbi wo biba nziza kandi si vyiza kwipfuriza uwundi muntu ikibi kweka ijambo ry'Imana rivuga ngo ico utipfuza ko bagukorera ntukacipfurize n'abandi rero kuko nanje ntipfuza yuko ivyo bibi vyonshikira canke ngo bibe ku muryango wanje sinifuza nabo ko vyobabako mbega murazi urukundo nakunzwe n'ujya muryango urukundo nakunzwe na Patricia ikibi bankoreye conyibagiza umubano twagiranye conyibagiza yuko ari gihe banyambitse conyibagiza yuko namaze imyaka irenga 30 mbi wabo oya ivyo sino vyibagiza uno mubabaro wabo n'umubabaro wanje kuko kubabara kwabo jewe nta munezero bimpa
nta nyungu binzanira. Kandi noneho ijambo rivuga ngo mubabarane n'abababaye munezeranwe n'abanezerewe. Bari mu bihe bitoroshe basha. Uburoko si ikintu coroshe. Iyumvire nibaja mu mpimba bakaja gusazirayo. Jewe nzogira igikomere kingana gute ku mutima mu gihe nzokwama nzi yuko abavukanyi erega bajya bagumara abavukanyi banje. Nzogira uburibwe n'ubabare bungana gute mu gihe nzokwifuza kubabona nkabanzi yuko ntobabona kuko baboreye mu gasho. Nashaka kubona ko bagira imiryango n'imiburiburi ibyiza bankoreye naho je ntobibariha nkazobiriha no ku ruvyaro rwabo. Ahubwo rero ndababwira ikintu kimwe. Hari umuntu twavuganye nshaka yuko nja kumuraba ndabe ko yogira ico mfasha. Ndita ku biti no ku mabuye ndabe ko twogira ico dukora turokora ubuzima bwabo kuko uko biri kose ukorera mu mpimba ntaco bidufasha. Ahubwo reka jewe ngende. Nanashatse kubamenyesha ayo makuru. Reka ngende mbanze ndavyirukemo uko biri kose ndaza gusubira kubarondera ndababwira ibintu bigeze. Reka nce nsiga ndishe kuri reception nimwakenera babazane nico gufungura n'amahoro. Ha? Ndanyuzwe. Yemwe. Iyo aba bantu bose bari bafise umutima w'urukundo n'ikigongwe nkuko numva umeze. Nukuri kutagabanije na patiri ntiyorosa abo yiregesha. Bose boba yarabamarayika. ubuzima buguha icyo wabubikije ubuzima buguha icyo wabubikije iyo ubikije neza uyiguha n'inyungu iyo ubikije nabi uyiguha n'inyungu ivyo vyose ni ingaruka ivyo vyose ni ingaruka ivyo vyose ni ingaruka ivyo vyose ni ingaruka ivyo vyose ni ingaruka. Mama, burya je hari ikintu nigeze ndakubwira nari ndabiguhishije kugira ngo mbanze ndabiyobije ariko ubu twari tuvuganye na King numvise rero no bikubwira. Urazi ibintu vyabaye igihe twari mu rugendo. Urazi ko papa yari yaje ngaha mu Burundi. Naramutumye King ikintu aja kuntorera hariya muhira muri Miriwari. Aca asanga papa yabosha abahungu ngo bari abakozi biwe. Ariko nyabahungu ni bene wabona King barakuranye. Numva ngo baramuhombeje. Nukuvuga ngo ubu papa nta kintu na kimwe asigaranye. Nigenzi yo muri Miriwari ngo bagomba bayiteze camunara. Uyumvire rero ingene papa wanje bahuye na King izo circumstances bahuriyemo. Fisi ikibazo rero ubu ndahangayitse. Ndiko ndiyumvira ingene bahuye papa na King. Ubu kweri papa azemera ko King azomubera umukwe amwakira mukonde. Mbesha nkeho King azokomeza nkunde yasanze papa wanje ariko aratoteza bene wabo. Tata kuri komeye ibintu nk'ibyo ukavyibunza ngo ntubimbwire ufise umutima ugumye. Hanyuma ntugire ikibazo King Sabasi umwana muto ni yaba gukunda by'ukuri hazoguhora amakosa ya papa wawe. Erega tati ibintu iyo biri mu Imana birazunguruka ariko bikagera ku ntumbero nziza. Kandi ikindi nacyo papa wawe ntiwe mwanka kubera amakosa ya bene wabo. Reka tubitega amaso. Ariko mama burya je ndafise ikintu ushaka gusaba. Kimeze gute?
News Films, double favor without limits.